hanyuma rero ngaha twabonye rero yavuze ngo abahirwe mu bwami bwo mwijuru abo ari bo Imana yacu nihimbazwe. Ngaha twabonye umurongo rero wa gatatu yavuze ngo hahirwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tuno munsi, muri kino kiganiro rero tudahava dutebamwo, duhava dusozera mu kanya, mbazaniye kano gace ka mbere muri buno buce 8 tuzovuganako, aho ntumbereye kubereka ingene Yesu mu nyigisho ziwe za mbere yerekanye abahirwe mu bwami bwo mwijuru, mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare yarazanwe no kubigisha no kubahindura ab'ubwami bw'Imana. Rero ngaha ariko arabwira abamwemeye, abamuyobotse, abemeye kuba abigishwa biwe, abemeye kuba abayoboke biwe, abadisipure biwe. Azanywe rero no kubabwira abahirwe mu bwami bwo mwijuru ukuntu bameze. Kino gihe ndemeza neza ko hariho ubusumbasumbane mu maklase sosiyale, mu mirwi, mu ukuntu abantu barutarutana. Urumva ko hariho abaherezi, hariho abanyabwenge b'ibyanditswe, abasadukayo, abafarisayo, hariho abakire, abatunzi, hariho aboro, abo usanga ari aboro, ari abatinde, novuga ngo ibintu nyene nk'ibyo. Imana yacu nidutabare. Rero ndakeka ko hatabuze abantu biyumvira bati twebwe turabahirwe, banaka nibo bahiriwe, twebwe turagowe, twebwe turabinyuma, twebwe turabakene, twebwe turabarushwa, twebwe dusumbana banaka, twebwe canke turasumba banaka. Imana yacu nidutabare. Ariko ndabona neza ingene abantu batangaye bumvise muri bano bahirwa. Yavuze ubuhirwe 8, mu gifaransa bavuga ngo les 8 béatitudes, yerekana imigwi 8 y'abantu bahiriwe. Yerekana mu yandi magambo mu nyemenda bivuye gutya, yerekana ama etape 8 umuntu acako agana mu nzira yo kwitwa umuhirwe akwije vyangombwa, umuhirwe yujuje ibisabwa n'amategeko, umuhirwe mu bwami bw'Imana ibimugize, uko ategerezwa kumera, uko akwiye kumera, ibimuranga, ibimwerekana. Yerekana ama etage, ama etape, novuga ngo ama eshero, intambwe 8 umuntu acako kugira ngo abe umuhirwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tuno musi, nizera yuko rero muri ko murumva tuno duce 8 ibizoba bitugize. Tuno duce 8 tuzoba tugizwe n'ubuhirwe 8, intambwe 8 umuntu yizeye Yesu Kristo akamwakira ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Intambwe 8 umuntu acako kugira ngo abe umuhirwe mu bwami bw'Imana, akwije amakondisiyo, akwije ibisabwa, afise vyangombwa bikwiye vyuzuye, atasinze intambwe n'imwe. Ibintu 8 bimugira umuhirwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tuno munsi, muri kano gace rero ka mbere dutumbereye kuvuga ubuhirwe bwa mbere. Etape ya mbere yinjiza umuntu mu bahirwe mu bwami bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Ngaho rero yavuze ngo, twabonye yavuze ngo hahirwa aboro mu mitima. Ntiyavuze mu mifuko, mu bigega, ku makonte, mu mabanke, mu mamikrofinance, mu bigega bitandukanye byo kuziganya, mu makoperative, mu birimba. Ntiyavuze ngo hahirwa abafise
ku makonte yabo, mu bigega byabo byo kuziganya. Hariya mu kirimba hahirwa abantu mu birimba bakina amazina 3, 4, ikirimba agakina amazina 4, 5, 6. Oyaye yavuze ahubwo ngo hahirwa aboro mu mitima yabo. Imana yacu nidutabare ngo kuko ababoro mu mitima, aba bafise ubworo bwo mu mitima, ngo bituma baronka ubwami bwo mwijuru bukaba ubwabo. Mu yandi majambo ngo ubwami bwo mwijuru kugira ngo bube ubw'umuntu, kugira ngo bube transfere, kugira ngo umuntu abenefisiye uburenganzira ku bwami bw'Imana, bimusaba kuba umuhirwe muri ubwo bwami bw'Imana. Kandi kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bw'Imana birafise amaetape, birafise intambuko, birafise intambwe. Izo ntambwe nazo zikenerwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe yujuje vyangombwa. Intambwe ya mbere ngo nuko uyu muntu abaho afise ubworo bwo mu mutima. Imana yacu nidutabare, gutyo agaca abona kugirane ngo kuba umukandida w'umuhirwe, w'amahirwe, wo kuba umuhirwe mu bwami bwo mwijuru. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro, igitondo gishasha n'amajambo ndayakunda, n'ahata amajambo y'Imana nanka arandyohera. Iyo ndiko ndayavuga mba numva umengo sinoyaheza, kuko mba numva umengo nyene sinzi, umengo nyene nogerageza mu tudetaye twose dushoboka, ariko mugabo ntibiva mu gushimika k'umwana w'umuntu, naho biba bikenewe yuko ibintu bisigurika bikumvikana neza.